amakuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 14 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe imvura hacemo n'ibihe vy'izuba mu Rutana, Imakamba, Ibururi hamwe no mu Rumonge mu ntara ya Burunga. Ahasigaye mu gihugu cacu hakaba hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza imwaro kuri dogere Celsius 13. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura hacemo n'ibihe vy'izuba mu ntara zitari nke z'igihugu cacu uretse mu Rutana, Imakamba, Ibururi hamwe no mu Rumonge mu ntara ya Burunga aho hitezwe ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikaba vyitezwe mu Cibitoke kuri dogere Celsius 28. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:02 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:02 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije yabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.